Guys, waruzi ko iyi telefone WhatsApp zacu dutunze ishobora kugutabariza ugize ikibazo, uri umupapa cyangwa uri umumama cyangwa uri umukobwa uragiye bwije ukumva ubwoba. Waruzi ko iyi WhatsApp dutunga wagize ikibazo ukagira ikibazo cy'ubuzima bw'iwawe ushobora kugutabariza ikagutumiraho umuntu agutabara. Ngira ndaberekera ko ubu buhinga ushobora gutuma iyi WhatsApp yawe ishobora guhamagara umuntu agutabara mu gihe wagize ikibazo. Urashaka kwereka ubu buhinga. Hariho groupe WhatsApp nashize muri commentaire, urashaka kugenda ukayiraba nkanza ndaguha ivyigwa nk'ibi ikikugoye nkagufasha. Reka ndabereka iki cigwa cyo kungene telefone yawe yo gutabariza ugize ikibazo. Ciao ciao. Hello guys, intudatevye reka ndabereke ukungene telefone yawe iyi WhatsApp dutunga zishobora kugucungerera umutekano aho uja hose ku buryo umuntu atokugirira nabi. Uragenda bwije utashizeho umutekano wawe. WhatsApp yavyoroheje yashizeho kano kantu kwafasha abantu benshi. Reka rero tudatevye guys ndabereke uko bikogwa. Uraza kuzana ugura connection, urana kano kantu je gasanzwe kaba kuguruye, uraza ugurura iyi localisation uyugurure nkuku, uyuguruye ucusubira inyuma, ucuza muri WhatsApp yawe, urondere umuntu, uyu muntu ugeti uyu muntu agira nkurikiranire aho mpagaze, aho ndi kugira ntashaka kugira ikibazo, aca ninagira ikibazo aca amenya ivyo ndimo nico mbaye. Ucuza kwa aka kantu rero guys ntatevye, aka kantu ukagafyondako, ugafyonze ko ucubona hano hantu handitse localisation, ucuza uhafyonde. Guys rero tudatevye kuri babandi babifuza kudutera intege, raba ki video amaze kuyipartage abantu batanu bihuta, hanyuma urabe yuko iyi video amaze gukanda like na suivre. Niba bikora ukaza muri commentaire ukambaza ikibazo cyari cyo cyose nakizo ari cyo guhakinga umuntu canka ari kibazo baguhakinze, niwe wa mbere nzobanza gufasha. Rero guys murabona biraje, urarindira gatoya, ucuza hano hantu handitse partager localisation, hama uhafyonde. Umaze kuhafyonda uca wandika ngaha, ukamwandikira message ukamubwira ati umutekano wanje sinda wizeye, umutekano wanje sinda wizeye. Guys aho mubwiye uku urabona yuko ngaha nimba muri ko murabiraba hano hagati hano muri ko murabona yuko hari ifoto yiwanje. Uyu muntu aguma gukurikirana aho uri hose. Rero ngaha buno buntu ni mwe murabutahura ubwo aribwo. Aha umubwiye gukurikirane ku isaha yose, isaha iheze uba wamuhaye dufata ahantu ba wahavuye uvuga ati je misanda za kwa navuye ahantu isaha iheze biba bivuyemo. Ucuza rero ufyonde ngaha kurungika, ukarungika ukamurungikira uko iyi message ukirungika kuri uwo muntu aguma kurikirana aho uri. Ngira mwe murabona mo harimo agafoto kiwanje aho ko ntambuka uko ntera intambwe nikaguma abona aho mpagaze, nikaguma abona aho mpagaze. Rero guys iki kigo ukabona ari icubwenge, partage mugenzi wawe iyi video, hanyuma nawe ucuza muri commentaire wirabire link ya group nashizemo. Ariko imbere yuko ndangiza iki cigwa nabazaniye shop yanyu mushaka kugurira ama telefone ku giciro gito cyane. Abamaze kuhishikira barimwo bari kugura, bavuga yuko telefone ariko buntu, ariko telefone zikomeye cyane. Reka no twirabira ikibanzo cyo kuguramo ama telefone cizewe guys. Kubw'ikibazo gihanze abantu benshi hano mu Burundi kugura ama telefone atizewe, nabazaniye mu kibanza mushobora kuguramo telefone zizewe, aho tuhasanga ama Samsung, ama Redmi, ama Vivo, ama telefone meza cyane. Tubibutsa ko n'ama machine meza, ama HP ku bwoko bwiza kandi ku giciro gito cyane. Urashobora kuza tukaguha telefone imeze neza kandi tukaguha garanti, tukwemeza yuko izi telefone ni telefone ziba zicekinze neza, ziva mu bibanza Burundi Tech Market Ideal E34. Nimero muri commentaire irimwo no ngaha ibona kuri screen, washaka kuturunda tukaguha telefone yizewe ku giciro kandi gito cyane.